Yes, ndasubiye kuba hamwiriwe canke mwaramutse abakunzi banuja entertainment baza ko meze neza cyane. Iyo mumeze neza natwe tuba tumeze neza cyane. Ni kintu turashoboye anamutara kuri subscribe yikore tujane mu biganiro biryoshe by'umuziki n'abanyamuziki muri rusange. Nibiriko biganiro bivugwa muri entertainment yacu. Mwamaze kunyumva nije mu MC Voice of the Money, Mike Master Peacekeeper, Motivation Champion ntore yatojwe. So tugaruke kuri Irebe best influencer anovuga ngo yari finale yabaye ku munsi bunovuga gatanigerekerezo anovuga ngo rya 19 ukwezi kwa 12 2025. So assez-vous confortablement et c'est pas yes rero ni bantu b'Imana ni Irebe best influencer isanzwe banovuga ngo ku mwaka ni Irebe best influencer anovuga ngo ije yari ije kuyindi ncuro idasanzwe. Aba influencer novuga ngo baraja guparticipa neza na neza, mwaragiye murabona ama etape mwamwe neza na neza ku mbuga hwaniro cyangwa nkoranyambaga, mwagiye mubibona ukuntu Irebe best influencer yari ipanze. Twabonye aba influencer bagiye batandukanye baparticipe mu iyo higanwa nkuko twari dusanzwe tubibona. Twarabonye novuga ngo ba Starboy the Ship, twabonye ba Simbizwa Sembavumba, twarabonye ba Gina General, twarabonye ba ZENOBINO, twarabonye Jennifer Miss Photogenic, twarabonye Milia sivyo, twabonye Mimi ari nawe sibaha amahigwe, twarabonye n'abandi benshi ba influencer basanzwe bakora neza cyane. Twarabonye ba Amipede the MC. So tugerageje kuraba bantu b'Imana benshi bagiye bagaruka bavuga ati ama competition novuga ngo yengaha mu gihugu cy'u Burundi, reka tureke kuvuga ngo mu gihugu cy'u Burundi ama competition menshi usanga arimwo ukanovuga ngo kamwe mwana wa mama. Sinje gushigikira umuntu n'umwe n'ibi bintu ngira mvuge, sinje gushigikira novuga ngo umuntu n'umwe kuko ngira jewe shiraho ukuri ndabizi kurababaza je nta muntu n'umwe ngira shigikire, ariko ngira mvuga ati iki kintu Irebe best influencer uravye umuvugo uko yari igifise itangura neza na neza ubu ntawe gifise. Je maze kubona aba Simbizwa Sembavumba abaye de selection avuyemwo, nkabona aba Starboy the Ship baravuyemwo n'abandi benshi, naciye mbona ko Irebe best influencer ba mucafu. Naciye mbona ko Irebe best influencer igiyemwo akantu katariko. Uraje ukuntu Simbizwa novuga ngo Sembavumba yari yakoze no mwaka, eske ijambo influencer murumva ico risigura? Hari aba influencer mu bibonyo, donc kuba mu influencer ni kuvuga ikintu hama abantu bagagikurikiza. Hari aba influencer mu kuri, hariho n'aba influencer mu binyoma. So ngerageje kuraba uburyo Simbizwa Sembavumba yari yakoze no mwaka, yari influence abaririmbyi runaka baraja muri competition, hariho n'uwo bahaye umuduga. Bantu b'Imana murumva ubwo buremere bw'ico kintu yakoze, agaca badeselectionne. Bantu b'Imana naho ino munsi yaratanze cyumviro mu nshiramwe rikomeye cyane, n'umuririmbyi arahabwa umuduga. Ino munsi yakoze vyinshi kugira ngo abaririmbyi basubire bagire novuga ngo intuze, basubire bagire izina novuga ngo mu byo basanzwe bagira gute bakora amwe musabashira hamwe. Aratwizera arizera abanyamuziki bagakorana, ivyo yarabikoze mwarabonye hageza. Eske nkatsamona na Starboy the Ship bamukuyemo, umwe mu ba influencer bameze neza cyane, ariko umwanya ino munsi twabonye hariho abantu vraiment yego nyene batari bakoze no mwaka kandi bameze neza cyane. Ino munsi baha amahigwe novuga ngo Mireille vraiment yarakoze cyane, ari kugwego. Ino munsi Mireille yari kugwego nk'ubwo Fanny Lavine yatwariye ko Irebe best influencer mu mwaka uheze, bivanye n'ukuntu yakoze. Ndakwibutsa ko mu mwaka uheze Irebe best influencer yari yatwawe n'uwitwa Fanny Lavine, umukinyi w'amareresi. Bantu b'Imana ntazamana n'akandi kana kitwa Milia, akana kariko kabikora neza cyane, baca bamugira uwa nyuma. Benshi ntibavyakiye neza bivanye n'ukuntu igihagarara afise, n'ukuntu akiri muto, n'uburyo ari karakora. Bantu b'Imana n'uburyo ari kashigikirwa, agaca uwa nyuma. Bantu b'Imana kintu
ni ikintu abantu batakiye neza. Ikindi cya kabiri namba atari cya gatatu so uwitwa DJ Zenobino simpariye ko novuga ngo kuko baraye nayimuhaye nta gihinduka. Hajya benshi base kubivuga base kuvuga ati bigenda uku kubera bavuga ati nta majambo nkeneye kuja kuri réseaux sociaux gutera kuko uhabura nabira gatsinda umwe. Zenobino influence gende bande mu buryo buboneka wovuga bese nagembona bavuga ati ino munsi namba bamuhaye zita 10 million arashobora kujya zitanu izindi zitanu zikajya baje. Ivyo bintu jewe mbantu Imana maze guparticipa mu competition menshi cyane bivanye n'ivyo n'amakategura tureke n'ivyo vya Irebe best influence kuko competition abantu menshi bantu bimena gacu usanga uwo muntu urimvira none muntu bigenze gute. Hari n'umuntu wenye n'ubuha amahirwe ukavuga ati je naho ndiko ndakompete ujya ndabona arandusha mukazona abantu ukimvira none uno muntu. Donc competition bantu b'Imana ziracarimwe ikibazo, ziracarimwe ubusuma, ziracarimwe ikimenyane, ziracarimwe ibintu bimeze neza cyane, bimeze nabi cyane. Bantu b'Imana maze kubona competition igenze nkuko benshi ntibashatse kubivuga, ariko ndazi neza ko ama radio ama media ino musi cyangwa zikigana ino musi, ariko nagira ndakwibutse ko ino somene yose ndazi ku radio asanzwe akora ibiganiro by'umuziki, ama media asanzwe akora ibiganiro ndazi ko ari ico kintu bazirigwako. Irebe best influencer uku igenda ihindura ibintu nikigenda ihindura n'akanovera. Ino musi n'abarinzi baravuga ati eske ivyo bintu mubigira mwiki kandi muzi ko ari ubusuma. Ino musi muzohamagara mu bure nabiyandikisha eske igegwa n'abajyanyumva arizo bari korekena gute cishaho kuri hama ibintu bigende neza cyane. Irebe best influencer yabonetsemo insolite zigiye zitandukanye n'abari bari muri service bamwe twaragize amahirwe yo kuvugisha abo ntidushimye kubavuga. Abari muri service ngaho nyene twarumvise ko Irebe best influencer yagenze nabo nyene bitabanejeye, vyahereye indani baravuga ati no ibi bintu nibani hamwe nyene muri ku kazi uvuga ati reka ndagakora nironkera aya mafaranga y'ubugari nitahire, nabo nyene ntivyabanezeye. So twebwe kuri Nuje Entertainment dukoresha ukuraho kuri hama ibintu bigacaho byociye nuko Irebe best influencer yabaye yagenze fo resultat zose zagiye ziva muri Irebe best influencer zose zabaye futi c'est tout. Muce mwandika muri commentaire abantu bakurikiranye Irebe best influence namba mbeshe mwandika muri commentaire. So ndagushimira abakunzi wa Nuje Entertainment wagize uruhara muri novuga ngo kumvise kino gana gushika gihere. Ndagushimira aho wakoze subscribe kuri novuga Nuje Entertainment iteka ridasanzwe, andika commentaire sharing ko ni ibintu bitera intege n'ibikorwa dusanzwe dukora. So dusubira mu bindi biganiro bigiye bitandukanye abicana uvuga ngo hano kuri Nuje Entertainment yari Jamal of the MC voice of the money like subscribe mu TV champion hora tojwe hasta la vista.